aha ni mu gihe benshi bako bariyumvira ngo igituma coba catumye Embaro akubitwa kudeta canke ngo uburongozi buja mu minwe ya gisirikare akaba ngo yugaranwe, ariko benshi tugaca tugaruka twiyumvira ibi bigenda bikurikira. Aho je nagiye hamwe ndiyumvira ni gute umukuru w'igihugu bamukubita kudeta akaguma akoresha telefone, ni gute umukuru w'igihugu bamukubita kudeta akaba ari we ahamagara imbuga ngurukana bumenyi bitangaza makuru kandi akitura ubwa mbere na mbere igitangaza makuru co mu Bufaransa apara n'igitangaza makuru local. Guinea Bissau irafise ibimenyesha makuru, ibitangaza makuru, haba mu bandika, haba muri audiovisuel, yaba maradiyo dutomore, yaba mateleviziyo canke ibijurnale, ni benshi baruzuye muri Guinea Bissau, baba abakora nka twebwe ku mbuga ngurukana bumenyi baruzuye. Ni gute umukuru w'igihugu ca Guinea Bissau Embaro ahera intambwe ya mbere kuja kwitura France 24? Mbe yoba ari kubera iyo televiziyo ariyo irabwa cyane? Tugiye kuraba ma statistique France 24 haba ku mbuga ngurukana bumenyi kuri YouTube ntirabwa cyane, haro n'imbuga zimwe ngaza aba YouTuber zisumba ama views ngo urubuga rwa France 24. Tugiye kuraba mu ma televiziyo numerique France 24 suko yoba irabwa cyane kugira ngo imushikanire iveikire ubutumwa yabashatse gushikiriza canke nimba kwari gutabaza kubera iki ya telefonye umenyesha makuru wa France 24 amubwira ati nivyo vy'ukuri bamaze kumfata banyugaranye bafunze ariko ndi muzima kandi sinshaka kubandanya nkoresha telefone bataza nayo kuyinyaka. Uko niko mukuru w'igihugu ya telefonye umenyesha makuru kinyemesha makuru France 24 amubarira. Aha rero agacaza point d'interrogation, none nimba vy'ukuri igisirikare cafashe ubutegetsi mu minwe, turabizi ko iyo procedure imaze kubuko soit bija muri transition soit ikaba kudeta. Abasirikare nabo umvise imvugo bakoresha ntibavuga neza ko bakubise kudeta, bavuze ati turavye biko biraba hano mu gihugu cacu, imigumuko, kutumvikana hagati y'abatavuga rumwe na leta, kutemera ibivuye mu matora, byose ndaje tubije imuzi n'imuzingo turabe n'igituma Embaro yihutiye ko gutabaza Ubufaransa. Ndababwira kino strategy atari igihugu ca mbere muri Afrika kiyikoresheje, ndaje ndababwiye ko na Algeria mu 1991 ino strategy carayikoresheje, kandi ino strategy irashoboye kuba nziza ikamuhira Embaro canke ikabambi kubari basanzwe bamunyoteye. Ndabibutsa ko Embaro amaze kugirirwa tentative za kudeta, amaze guhakwa guhirikwa incuro zirenga 10 nindwi. Nababwiye ko havuye Kongo, havuye Tshisekedi, Embaro nawe arakurikira. Tshisekedi aramaze kwababa incuro zigera kuri 18, Embaro 17. Muri Guinea Bissau hamaze kubitwa kudeta zine ziri reisi. Iyi nayo ntiraba kudeta kuko nta muntu numwe arayivuga, baba bajya ba general, baba bajya ba officier ntibaprononcéje ko bakubise kudeta, bavuze ati dufise tubisize mu maboko ya gisirikare ivy'umutekano w'igihugu. Kuva ubu uye umuyobozi amatora cyane baje birukira, biravugwa ko neza mbere babanje baheraho umukuru w'igihugu ari bagenda ku radio, bagenda no ku kigo cyariko kirategura amatora, kandi mu mategeko basomye ikintu ca mbere baniye ni kwanira amatora. Ndaje tubirabire hamwe mwidonido inyuma ya kano karuhuko. Ikaze nkuko nako ndabibabwira nca ku masonga, nagwanda babwire ko ino strategy Embaro yakoresheje muri Guinea Bissau irashoboye kumuhira ikavyara ishuri canke ikavyara inyana. Bimeze gute rero hano muri studio zacu? Nuko amakuru dufise ino strategy ya Guinea Bissau yakoze muri Algeria mu 1999. Ubufaransa bwatwagwa na Mitterrand, uno musi Ubufaransa butwagwa na Macron. Nagomba babwire ko imbere ko nja idonido kugira dutahure, nagomba babwire ko uyu Embaro yari ukuboko kw'iburyo, kwanza no kuboko kw'iburyo ko ntarapfa na haraja nta suite turamenya, ariko ndababwire ko Embaro nukuboko kw'iburyo k'Ubufaransa cyo kimwe na Kagame, no mugenzi wa hagufi wa hato na hato wa Paul Kagame. Reka ndaza ndabashiramo dusanamu hana tugaragaza imigenderanire no kungene bari babanye, ubona neza ko barige kujya uyu nyene cubahiro wacu ahuye na Tshisekedi usanga bayaga bagahuza neza, kumva ukabona ko ari abantu bafise lien zibahuza. Niko novuga ko na Kagame yoba agaragara ari kumwe na Embaro. Aha rero tugaca turaba
u Rwanda n'Ubufaransa nakadasohoka, Embalo na Macron nakadasohoka. Iyi strategie rero Ubufaransa busanzwe buza gukoresha ku bakuru b'ibihugu basanzwe babayoboka. Ndabibutse ko muri Guinée ujya muntu yagavyitwa ko yariko aratsinda amatora, ariko bikagaragara ko Ubufaransa butamwishimiye, arico gituma bakoresheje ino strategie yo kuvuga ati igisirikare kirafashe ubuyobozi mugabo nikidekaraye coup d'etat. Niho nshaka ko dutahura kubera iki igisirikare kitavuze ati ni coup d'etat, parce que gishaka habemwo regime ya transition. Nimba ari umwaka mugabo sinzi constitution yabo kungene ivuga, twe mu Burundi transition n'umwaka nimba ntihenze mba tacahindutse, ariko bobo sinzi ico bivuga. Abashe kubana batogerana transition, ariko yo transition ni ngombwa kugira bategure amatora ngo ari transparent, amatora ari inclusive, amatora sinzi atawe akumira n'ibindi vyinshi. Ariko nagomba ndababwire tubanze tuje rero muri be ni kubera iki none bino vyabaye mu gihe uno munsi bari gutangaza ama resultat nyezina avuye mu matora. Nagomba ndababwire ko muri Guinée Bissau uno mukuru w'igihugu Embalo mu matora yibanze ejya bita ngo premier tour, ariko vyabaye no muri Algeria yari yatsinzwe. Gutsindwa kuwo ni gute? No mukuru w'igihugu amatora niwe yayateguye, kuko niwe yari umukuru w'igihugu mu gutegura amatora. Yaronse vyavugwa ko provisoirement yari yaronse amajwi ari hagati ya 45 gushika ku 48. Umupoza wiwe batavuga rumwe ari imbere, abapoza ni benshi, abari mu matora ni benshi, ariko uza imbere ku isonga yatinya yarafise 42. Urumva Embalo yarafise hagati ya 45 na 48. Uwo nawe umupoza wiwe akaba afise 42. Aha rero Embalo biramuzazanira na leta yiwe n'abasanzwe bamukikuje. Ariko uko bagenda baraharura, aha yari provisoirement, yari premier tour, ariko uko babandangije bagenda baravyitwaramwo baharura, baza gusanga wa mupoza aza gutsinda Embalo ku manota 52. Muraza kumbaza ko kino Embalo yamusumbije amanota ko yari hagati ya 45 et 48, 48 na 48. Uri akaba afise 42 kubera ko Embalo atari ba proclame ko yatsinze amatora. Nagomba mfashe abarundi canke abanyarwanda canke abandi bose bumva runo rurimi dutahure ko mu matora utaronse hejuru ya 50. Aha ni muri constitution ya Guinée Bissau, ariko ndizera ko nahaye wacu ariko bimeze. Ntushoboye kwitwa ko uri umukuru w'igihugu uri umusu 50. Sinibaza ko ariko biri naho itegeko electoral nta kuri kino kibazo ntariravye cyane mu mbere ko nkora kino kiganiro, ariko ndibaza ko ababangutse baraza kuri dusomera kuko ubu amategeko arahari ku mbuga ngurukana bumenyi, haba baraza kuza muri commentaire badufashe kuko je mbere ko nkora kino kiganiro sinagiye kuraba iryo tegeko. Ariko ico nzi neza no mwishure bakubwira ko umwana atamenya ari su 50, niburi buri tegeza kufise nka 55, niburi hari amashuri afatira kuri 55, hari amashuri afatira kuri 52, hari amashuri afatira kuri mugo kuri 50 dimwe ndibaza katashuri na rimwe ryo bari hari, kuko urumva ni chance, kuko umuntu amenyeye kuri 50 asa nuko yari gukoroka rimwe akaja muri 40 49 akaba yobewe. Rero nta shuri ndibaza katashuri na rimwe ngaho mu Burundi gyunguruza umwana afise amanota ari kuri 50. Benshi bakunda gwera nko kuri 55, ndibaza kuduga. Rero n'umukuru w'igihugu aba atsinda amatora mu gihe umugenzi uwo bahiganwa afise su 50, eka naho bafise 50, mugabo umukuru w'igihugu ategezwa kurenza 50, aza kuba 52 55 kuduga, ariko Embalo afise 48. Uyu nawe bahiganwa akafise 42. Bisigura naho yaba ari resultat definitive amatora yasubirwamo canke bakaraba ikindi kintu bakora, ariko ndazi neza ko amatora yasubirwamwo ntibamuproclama umukuru w'igihugu. Ariko nako ndababwira ko iyi yabaye premier tour. Rero babandangije abegeranya ivyo begeranya baca gusanga umupoza wa Embalo aja kumutsinda ku majwi 52. Imvururu ziba ziradutse. Baba babwiye ikigo kijejwe gutangaza ivyavuye mu matora ati mwihenze mugahirahira mugatangaza ayo matora
n'intambara. Ariko umuopoza wa Embaro we bari bamaze kubimubwira ku telefone ko yatsinze ku majwi 52, ahamagara ugwaruka, ahamagara abamuyoboka, abapapa, abatama, abamama, eka abantu bahurikiye mu mugambwe wiwe basa n'abagenda guserebra intsinzi, kuko iyo utsinze umukuru w'igihugu ari ku buyobozi, yahora ari ku buyobozi, aba ari celebration idasanzwe. Ndabibuke igihe candadaye atsinda igihe Frode bitsinda iprona, twese turabizi kungene wari umunezero naho wamaze igihe urume rumara. Ariko sinshaka kugaruka kuri Ndadaye, ariko nivyaba ngombwa tuzohagaruka. Rero hano Embaro kuko d'abord niwe uko biri kose nta urarahira mu kindi kibanza, aracafise abasirikare bamuyoboka, haba kumbura ba etat major n'abandi ba officier benshi, barategeka neza ko ata muntu numwe aza gutangaza ayo majwi. Mugabo nababwiye ko seni canke commission electorale, sinzi ko nabonye na nationale independante, yari yamaze kumubwira uriya muopoza ko yatsinze yaronse amajwi 52 kwijana, bisigura ko ariho hace haba imvururu. Uriya bahamagaye abiwe baja mwibarabara guserebra na Embaro, abayoboka Embaro nabaca baja mwibarabara batangura kugwana, haba ikintu bita guerre civile, baterana ivyo bafise, amabuye, imipanga, ubuhiri, ufise kamugobore, ufise topito, ufise kinakiriya, umwe wese yakoresha ikintu cyose yumva akoresha. Ndabibutse ko arme blanche irahanwa, ndabibutse ko arme blanche irica. Arme blanche ku bantu batazi ico bisigura, ni kigwanisho atari nkoho. Bisigura je mfashe ikaramu nkayigucumita nko ngaha, ndibaza kutaramuka. Fashe umujigiti nkawusongora, murabibona nko masine abantu bakunda kuraba amareresi, ugasanga mu prisonnier yasongoye umujigiti wiwe ibrosada, ugasanga agiye ahantu cumise mugenzi we mu rubavu. Irya ni arme blanche, kuko mu bigwanisho nyezi navyemewe ntibiba birimwo. Rero kuko bakoresha ibikoresho bishobora kwica, gukomeretsa abasirikare, Embaro iyo yari strategy, ndemeza neza ko yari strategy Embaro, kuko ora kigisirikare cace gihaguruka cakivuga ati no. Kandi ugiye kuraba hari hasanzwe hariho kutumvikana hagati ya bamwe mu ba officier. Nico gituma Embaro aho yarari ariko arakoresha telefone abwira umumenyesha makuru wa France 24, yamubwiye ati ndazi neza ko umuntu yakoze bino ari uyoboye igisirikare kigwana hasi, ari uyoboye komanda kumbure ayoboye akomanda igisirikare ca infanteri, niwe ari inyuma yibi bintu. Urana ko yaciye precisa mu ncamake, bigaragara ko ngo mu gisirikare ca Guinea Bissau harasanzwe hari imvururu, hasanzwe hari ukutumvikana, bica biherera herero. Hano hariho ingaruka izo nkene ko dutahura. Irako ndabwira ko ibi vyabaye muri Algeria, vyabaye mu 1991 aho la France ya Mitterrand bagerageje gufasha umukuru w'igihugu wa Algeria, ariko wewe ntivyarangiye neza, vyarangiye nabi. Igisirikare nimba carasosewe, caragumije ubuyobozi. Naganda babwira ukungene bica bigenda rero, ko turaja muri context turabe no kungene bica vyifata. Dufatiye nko kuri Algeria, vyabaye 25 Mai itariki 25 z'ukwezi kwa gatanu mu 1991. L'office umva wari umugambwe a déclenché une grève générale pour protester contre un redécoupage électoral. Des manifestations et des violences ont éclaté dans le pays. Umva ico baca bakora iyo umuntu yatsinzwe ariko butegetsi, kuko bafise izo nguvu, amafaranga n'ibindi vyinshi, aca afata bajya bamuyoboka akabagumura, bakaja gutangura gusema de trouble kubijanye nababwiye, bikagana kuri guerre civile. Mgonga haba bafise abantu b'abasirikare bamuyoboka, aba yapanze baca baja gufata igihugu. None ababwiye ati biraja muri transition canke bigafata ukungene bugaraza amatora mbiyo kugira umukuru w'igihugu agaruke, bivana no kungera amategeko ya buri gihugu ameze, kuko hari umugano uvuga ati ingeso y'urugo ntiyubaka Urundi. Duhava tuza kwisunga amategeko y'igihugu cyacu ciza cy'u Burundi, dusange si yakora mu Rwanda, dusange si yakora muri Kongo, dusange si yakora n'ahandi henshi agenda hatandukanye. Nko muri Tanzania hari itegeko ridakora nk'iryo ngaho iwacu. Iyo seni nk'ubu Commission Electorale Nationale Independante yo mu Burundi ivuze ati Fleury watsinze amatora,
ntibarekuriwe kuja kwitwara muri sentare ijeje kubahiriza ibwirizwa shingiro canke izindi sentare baba bituye. Muri Tanzania ntibibaho, bahejeje guprograma biba biheze. Akarorero mugo twe mu Burundi warabonye ko batwara amadosiye muri sentare, twibwe twagize uku abasenyeri bakajamwo abandi bakajamwo, ariko umukuru w'igihugu yababwira ati twara ama preve none y'ubusuma, twara ama video canke twara amafoto canke twara ikintu cyacu cyose, ama statistique n'ibindi vyinshi mutware n'ivyabona vyahereye hehe. Ntabo je ndabona, sindabona n'urubanzi yo gwahere, sinzi ko ruri clotire canke rucyuguruye, sinzi ko gwigeze no kugururwa canke ngo ruhabwe nimero, ariko nuko nako ndabatandukaniriza ko ingeso y'urugo ntiyubaka urundi. Rero muri Guinée Bissau nuko biba bimeze, muri Tanzania nuko byari bimeze, no mu Burundi nuko bimeze. Aha rero bamaze kudeclencher hacaza ikintu bita réponse de l'État. Réponse de l'État byumva ko imyigaragambyo canke ivyabaye vyose vyabaye le 25 mai mu kwa gatanu itariki 25, inyuma y'imisi itarenga 10, itariki zitanu z'ukwezi kwa gatandatu uwo mwaka nyene le gouvernement a décrété l'état d'urgence. Nivyo vyabaye muri Guinée Bissau. Même scénario ya Algerie niyo scénario ya Guinée Bissau. Umufaransa yari Mitterrand, uno musi umufaransa ni Macron. Umufaransa nawe yafashije Algerie, uno musi umufaransa nawe karafasha Guinée Bissau. Muca mu bitahura rero ba déclaré état d'urgence muri Algérie. Ils ont suspendu certains droits constitutionnels et reporté les élections législatives. Même chose no muri Guinée Bissau. Bagifata gusa amatora birahagaritswe birafuswe jusqu'à nouvel ordre, sinzi ngo ama constitution, sinzi ama cessez-le-feu, sinzi ama couvre-feu, sinzi nabiriya. Gisirikare kizana strategy nk'izi nyene zo kuvuga ati turagiye muri état d'urgence. Nico bitumana ko ndabaza kugira dutandukanye état d'urgence na coup d'état. Iyo umuntu avuze ati ni coup d'état abayoboye, mugabo état d'urgence aba ari umuntu yaje gukaruma situation entre kuregra différent. Umva hagati ya Embalo n'uriya yatsinda bari yabatsinze, yagiye hagati kandi baca bahora kuko no musirikare bamaze guhora. Rero soit haraza mu mediateur nimba bamufise mu gihugu, soit bakazana umu étranger. Musanzwe muri twa Afrika igwaye misi yose yirukira mu bazungu, bagaca baja kuzana mu mediateur akavuga ati ni gute urareka tware canke dutegura amatora mashasha. Worizira ko wibwe nibwe, nawe urizira ko watsinze natsinze, okay ko mutemera turemera ko abanyagineya bapfa, reka dutegura amatora mushasha. Embalo umukenyuro bawita umukenyuro. Uku rero niko biba bimeze. Hanyuma tuca tuza kuri rôle de l'armée. L'armée a repris le contrôle par la répression des manifestations, l'arrestation des militants. Umva igisirikare gifashe ivyo bita ngo état d'urgence kica kigarukana contrôle. Nababwiye umusirikare noneho abatwabwiye ati muhira kata, umusirikare mwa twatavuga kabiri. Abasirikare aho bari hose bubaho, ico bituma ndabakunda cyane naho bitankundiye ko nja mu gisirikare. Ariko uyoboye igisirikare akaba yumva ko yonyemerera kuja mu gisirikare shaje nkuko barambwira njemwo, hanyuma ndabukungene ndabigenza kuko igisirikare ndagikunda. Mugabo à l'époque je nakoze ikibazo cyo kwinjira mu gisirikare kuri lycée d'Irak muri Pleo n'amanota ndayaronka, ariko naratinye inkoni ico gihe ko nari nakuze nyene soit reka ndeke kubavangira. Ariko ubu ndumva ko noja mu gisirikare, hari impamvu, je suis motivé très même. Rero ngo l'arrestation des militants, umva soit murava mwibarabara canke bakabafata bakabafunga kuko bababwiye umviriza état d'urgence, nta mukuru w'igihugu wino nta mukuru w'igihugu wino, biri mu minwe y'igisirikare. L'intervention de triumvir au pouvoir haja ko général Larbi Berker, général Khaled Nezar et général Mohamed Medienne. Ama conséquences rero nababwiye ati iyo abo basirikare bagifashe bari muri transition, kuko umva ko acategura amatora basosewe. Mes chers amis, nawe uri umukuru w'igihugu wanse kwemera ivyavuye mu matora, birakurangirira nabi. Soit baragufunga, soit bakakubaha bakakubwira ati comoka twagifashe. Ndibaza ko turatahurana. Rero pour conclure kugira ngo tuhatebe, nashaka ndababwire ko stratégie ya Embalo ni stratégie soit il est très risqué d'abord, ariko ni stratégie iri mu bwenge.
bwinshi kuko gutsindwa ugaca uvuruga ivyo uvuruga ugaca igisirikare ngo gifate n'etat d'urgence hama wewe umukuru w'igihugu bamuteye kudeta na telefone ahubwo arashima Imana batamukubise amakofi arashima Imana batamukubise amakofi no kugira sinda barambire ndabakengurukire mwe mudahengeshanya gukurikirana zino mbuga amakuru n'ubusesanguzi tuba turimwo tubashikiriza buri gihe ndabashimire cyane kubona turi kumwe ubudahemuka kandi ndabakengurukire narabonye barambabariye haba mu magroupe haba muri commentaire igihe narimaze ntagaragara kuri zino mbuga ndabashimiye cyane mugire aho muba mwubahwe ciao ciao